Nongere ndabaramutse kandi bakunzi bo kukayi, bakunzi ba Pam Channel TV n'abakunzi banje. Jewe tuvugana ni Pamela, Irene, IRAKOZE. 32 ans de mariage, 32 ans de joie, 32 ans de fidélité. Ibanga ni yayo. N'ubuhanga ariko nibaza ko ari ubuntu. Nico gituma abakunzi bo kukayi rero uno munsi nabazaniye abantu badasanzwe mutari mumenyereye. Abanyakinindo mumbwire ngo oye. Reka rero nakire Mama Darcy bakaba bamaze gushika muri Pam Channel TV mu kiganiro kukayi. Ndamwakire Mama Darcy, karibu no kuri, karibu mukunzi wanje, karibu. Imana yandungikiye umuhezagira usha. Afashe rero twakire umwami wiwe. Vraiment baje bazananye, barashajije, basa neza cyane n'abagrave gose. Nakire Papa Darcy rero. Papa Darcy, karibu karibu. Reka mushikirize umukunzi wiwe. Papa Darcy mwakoze cyane. Ego karibu bakunzi bo kukayi rero, abatumire banje mwamaze kubumva. Je ndabazi nka Papa Darcy, Mama Darcy. Mbonereho kuramutsa Darcy ari mu gihugu tutavuze. Darcy wabonye ko abavyeyi bawe bamaze gushika muri Pam Channel, ariko ntatevye. Imbere yuko tutangura ikiganiro mbanze shimire paroisse ya Kinindo na patiri yashoboye kumpera umuhezagiro udasanzwe aba bavyeyi, kuko n'abavyeyi badasanzwe basanze bigisha abageni mu kwitegurira kubaka ingo zabo. Rero bari barindiriye umuhezagiro n'uruhisha rwa patiri. Patiri arabahezagira kugira ngo no munsi maze kuwifatanya na Pam Channel mu gufasha abageni, mu gufasha abakobwa, mu gufasha iyo misore iriko riyumvira gushinga izabo. Badushingira intahe, bamaze imyaka 32 bubatse. Batubwira ingene bahuye. Jewe aba bantu mwe mubabona gute? Basa n'Imana, Imana yarahezagiye gusa. Reka nakire Papa Darcy. Papa Darcy mutwitondore mu mazina yanyu. Jewe nitwa Tade Matereza. Nkaba nserukira uko babivuze, je nserukira abigisha abageni bo muri paroisse ya Kinindo, Regina Pacis. Narandiriye yango no umupfasoni wanje nawe akabidondora. Murakoze cyane kumpa ijambo. Naje nitwa Mujiji Fidesi. Turubakanye n'uwo mushinga ntahe. Twaronse abana 6. Turafise n'abakwe 2, turafise n'abuzukuru 2. Nkuko mwabyumvise turi mu ngo zigisha abageni, zifasha abageni bagomba kubaka izabo mu Kinindo. Turanezerewe cyane kubona mwadutumiye hano muri Pam Channel. Wow. Ni iteka ridasanzwe, ni iteka ridasanzwe. Ariko rero imyaka 32 Papa Darcy. Man, nugushima ni n'urugendo rutari ruto kweli. Mugaba bakunzi bo kukayi babonye ingene, urabona ingene musa murashajije, bambaye. Bakunzi bo kukayi nayahe makupre yo muri iki gihe yambara ibisa? Ni muze muri commentaire mumbwire ni inyigisho iyi ku myaka 32 baracambara ibintu bisa. Nakanu gakomeye cyane. Papa Darcy, je umbwira ingene Mama Darcy wamuterese vraiment. Iki kibenge vraiment jewe n'ukuri w'Imana ntungirire nabi. Nasabye umbwire kuko ndabona ko akoresheje ingufu nyinshi. Jewe banene nahi Imana. Imana kwe. Sinamukwena kure. Ntungire. Namukwe bwa mbere yari muri paroisse ya Kibumbu. Imwaro. Iwabo ni Imana. Akava muri Mwaro kandi. Hanyuma nabonye kw'ishure ndamubona
ndamwitegereza buke buke mwige makerebutsi wakayo mugabo rero ntibyari byari byoroshe navyone kuko bwa mbere ntiyari avyemera wamubwiye gutega papa Darisa atari banga ntutugirire nabi abakunzi ba paruwase Kinindo bari hajya bose bariko barakuraba byaremeze gute udukete twandikiranira nitwo nonoshingira Intahe udukete twakoze ibara yego utwo dukete nyine na tumwe turacadufise kwanza ako nzoka emwe abakunzi bo kukayi bakahabwe agakete papa Darisa yandikiye mama Darisa ngo karacaha n'abana baratuzi rega ivyiza ntibishe abana nabone ego nari nanditse muri farde yitwa ngo ini lettre et sa réponse wari wamaze kwakira inyishu mu kuyizera papa Darisa n'ibyoroshe nandi nasanze uko namwandikira ndakorera cha ndabika niyo nyishu bigaca biba rero n'abana twarabahaye barabizi abana turabereka nyene dukete kuko ivyiza niyoreka kubidifite wamubwira gute muri une lettre sa réponse Hazi ukweta turukundo nyene turukundo twakoze ibara mama Darisa mama Darisa aravyibutse mama Darisa urabitubwira ingene wamugoye papa Darisa bref akakwandikira rimwe kabiri une lettre sa réponse urabitubwira aho hambere rero kandi ntibyari byoroshe hakora uturete kandi utwo rero ngira nitwo twagumijeho ibintu vyiza ubu ntabigihari none nta ma WhatsApp yari ahari mara WhatsApp ni mashasha none umunsi yakwishura ati ego réponse ikaza ati ego nukuri wabyifashe mu gute twaciye dutangura urugendo hamwe turi hamwe ego urugendo rero nyakuri ego nkuko nakubwiye two twasa n'abava hamwe urumva ntivyangora nuko mwakorera hamwe canke yari umunyeshure waramubona utwo yigira ari umunyeshure jewe bashaka ndamusha imyaka 6 yego urumva umuntu aba yisumbuye koko ndaje natanguye primaire nawe ataratangura akiri muhiri wabo rero jewe muri ico gihe umva difference dosiza uko agenda araduga warabona naguma ndamwitegereza muri uniforme yambara uniforme za bleu ndazibuka amushora avuga ati nujya nyene urya none mama Darisa umuntu nk'uwo yafashe umwanya kandi urabona papa Darisa kera yarasobanutse urabona n'ubu ko agisobanutse uburebure akakwandikira agakete umuzi ukarinda kumurusha byavuye kuki ako gakete ukikabona byagenze gute abakunzi bo kukayi babumbe mwakoze kumpa ijambo jewe igituma ntashoboka ndavyemera jewe nakuriye hanini narezwe na papa mama yapfuye mfise 11 mugabo narumva yuko nkeneye kwereka abantu yuko naciye nigira uko nshaka rero usenga kugira ngo uheje gusenga baca basubira inyuma n'ukuri bajya bose baguma biyongerako usenze Imana ntivyemera uca ubona batabandanya bagaca barikuramo muri abo rero ubw'umusenga hariho ubona atarikura wari wamaze kumenya iryo banga ryo gusenga je nakoreye umuryango w'abakirisu be musenga yego uravuga ati jewe bivanye na image abantu batuziko abana image bafise ku mfuvyi sinogira uko nigenjeje bije byose bije bitodora nakira wagumanye umutima nico gituma na papa Darisa ka lettre sa réponse yarungika wabanza kukiga nako nyene ntushoka wemera oya nukuri
kubera abantu bose ni je t'aime mugabo ifu kw'ivyo bintu bija mu ngiro navyo ukabona ibiherekeza je t'aime kubera igihe utaragira mariage niwe mwanya wo kwitonda ukaraba neza uwo muntu ko mushobora kubandanya ubuzima hamwe kirazira rero gusinisha iyi minsi y'imbere ya mariage upfa kubona ari wese ngo naze rurera ni byiza kurorera ukaraba uwo muntu ko muhuza guhuza ni ikintu gihambaye Papa Darcy ikintu woba wibuka cakunejereje nta kantu koba muri urwo rugendo rwanyu rwa fiançailles ukimubwira akajambo akakwishura ego kakabika nawe muri farde muri ya farde ya lettre sa réponse akantu kakunezereye wibuka kamwe nubu ukiyumvira ico wikora nkuko kavuga tewe mukamugira neza washaje n'ababesha icyanezereye gusumba nuko naciye yakiza kundamutsa ahantu nakorera mu Cibitoke aba hari mu Kibungo wakora mu Bukeye yakora mu Bukeye acaraza biririri no mu Cibitoke imwe hamwe vuga uti ibintu by'ubukete nibwo bwakora umuti naciye de kundamutsa acasanga siho ndi na jewe nagiye muri Côte d'Ivoire niho nari nagiye nanje sinabimenye turanyuranwa hanyuma tunyuranywe kundaba mu Cibitoke asanga nanje nagiye muri Côte d'Ivoire naciye kubimba baje no naciye ndabara navyibutsa aravyibutsa umutima wiwe urababaye nakemeje marquer la présence ahubwo jewe naciye ndamugura ikanzu nziza kugira umuhozi yego wawe isa na ve cyangwa amakado kubera naje kumuramutsa ego vrema yumva yarakwandikiye Agakete nikashika akubwira ati mukunzi wanje mama Darcy tubwire ingene wanditse muri ako Gakete umubwira ko uzogenda mu Cibitoke warandika ugaha boîte postale kuri hariho amakuriye hama hariho byashika naho bitashika cyangwa ukagenda bitaramushikira bikazomushikira warahavuye temera nta ngorane ya ajya amajambo wamubwiye nta ngorane waramwandikiye ati mukunzi wanje nitegeye tariki zoza mu Cibitoke gukora cyasanga nikamushikira mbona ko nabonye ariko yuko yaje kukuraba byaragushikiriye byaranshikiriye ko ahubwo yakiriye muvyaranje niwe twabana niwe mwakiriye aca sanga rero atamubwira ko nagiye muri Côte d'Ivoire kwe mugabo umutima uri waradida ni uryo mutima wadiza ukamuzanira kado haje nikajya Agakete kashitse mwimpe munsi imwe mukarashika ngaha niko kadodora gatuma umugurira ikado yavere wayishitse he mama Darcy urayibuka nta mpuzu abantu bamara usanga bazitanze ego mama Darcy oui Papa Darcy yazitanze nkuko abandi bose bazitanga watanze ikanzu y'umukunzi vre abantu muri iyo minsi heze abantu bagiye kurongorwa yasakumba ibintu byose akabiha abagenzi biwe wajana shasha ni bike wascana prema mu rugo mama Darcy nawe urumva akantu Papa Darcy yibuka vrema nawe tubwira akantu kamwe Papa Darcy yagukoreye karagushika nyabona uravuga ati naho ataraza kumva urya n'umugenzi wanje n'ukuri akantu wibuka kandi ndabizi ko n'ubu gafise na Papa Darcy ndazi ko utarakamubwiye ukamubwire nga mu kiganiro kukana sinzi ko uronka ko vyinshi yabimbariye maze akantu ngome mvuge reka ndamubwiye nawe nyene gashasha twarigeze kuba turi mu Kibumbu twumva tuva hamwe twashobora guhurira muri vacances duhuriyeyo nkaba nteruye umwana hariho umwana w'umunesi naranezerewe n'uko kuntu mbona mwitayeho byarampimbaye ndavuga ngo umuntu kuntu yitaho abana bizodufasha mu rugo uwo mwana nari ndamufise nshaka kumujyana i Bujumbura w'umunesi yari mutoyi kari gatoya akabebe ndaryoherwa cyane n'uko kuntu yafashije byarampimbaye
aragaterura nkabona akitayeho ndavuga nti umuntu pe n'umuntu kuna abyitayeho kitayeho umwana atavyaye arakana wow karakuze ko kaniyeza no mama kuze numbwire kuri ubu ngira ariko araturaba mu kiganiro kukayi tumuramutse yitwa gute yitwa Neri yamu turakuramukije na papa Darcy yaguteruye ukiri umubebe vraiment Neri waratumye papa mama Darcy ashira mwicemeza turagushimiye cyane Neri ego cyane murakoze rero ngira abakunzi bo kukayi bamaze kubifamiyahiza bamaze kubamenya bumvise agakuru kanyu ego cyane papa Darcy tukiriko turavuga ngaha nyene murakwije imyaka 32 mwubatse mbega muri urwo rugendo rwanyu nibihe bibi mwoba mwarahuye ibintu byose bihora bicalenginga ingo bikazigora no munsi tubona yuko abajene buno munsi bahura navyo ariko ntibashobore kubisuporta kera baratubwira ko hari tuntu twishi n'utuntu twishi usanga atani ibintu vya grave bahura uno munsi urumva ngo umwana donc umukobwa yagize mariage asanze muri frigo atavyo kurya bihari canke hariyo atama mayoneze n'ibiki bihari bibitsweyo utwo gufungura udukeke akaca avuga ngo atashe asubira muhiri wabo ngo kubera frigo ituzuye ariko mwega ivyo byose mwarabirengana uno munsi turumva abanka donc abwira umugabo ngo atamuzaniye ngo adafise lactise ngo nta kigenda ngo atagiye kubaka hariya nta kigenda ivyo byose ugasanga birasambuye ingo bamaze amezi 2 amezi 3 bakaca basambura nigiki cabakomeje muri rugendo ego gwara cadukomeje nuko twari tuzi kuva kera yuko abantu bahamagariwe kubaka karamata karamata no kuvuga mubake mugende ku ngingo yose ku ntambwe yose mushore mubane haba mu mahirwe haba mu magorwa kuko amahirwe twarayaronse amagorwa twaragiye turayacako mugabo tukavyihanganira kwihangana nivyo bikenewe yego icyo nibuka se uyu yakunda kuvuga akajambo kwa kaje karemego akayemwe bisigura gute karadukomeje cyane akaje karemegwa mu bisanzwe nuko nta kintu na kimwe cyo gusambura kurusha mwizero ku Mana kuburya rero ibintu byose byereka Imana yazabitora inyishu yego mama Darcy namwe nigiki cabakomeje ndibaza muri urwo rugendo hari ibintu bimwahuye ntimwigera mushwana ntimwigere mubura nta karasyo mwigera kubura mukavuga ati no munsi gayemwe bigenda gute kubera uno munsi turabibona mugabo nta byo kwihangana birimo bacavuga ati jewe umuntu je anzanye mu bukene wacu twari twifitiye ivyuzuye je reka sinkeneye je ego murakoze ko mijambo ego nta bitogora nta bitonezereza mugabo bisaba kubibona bugaraca tudafise na rasiyo unyaga telefone umugenzi ati ntiza ngaho 10,000 akayimutiza tugashobora gusuma kandi ntibice bidusambura ngo tuce tugenda tugaca tusuma ejo umuntu akagenda agasaba kade kuvera kabaho uko iminsi ihera niko ugumubona amarembo yuguruka bikaza biraza Imana irakunda ingo cyane irakunda ingo ego papa Darcy hari cyo wokongerako uko bivuze ati Imana irakunda ingo ntasho hariho wajona ponse na kamisyo ukavuga uti ngahanye negezo kwifata neza apana kucubya amafaranga yose ngo ndi mu bagenzi ngo ndabagenzi nabo ndabasorore oya twebwe musanzwe ikintu bivuga ko cantunze cyane nuko gestion y'amafaranga nagerageje
kuja ndareka nkanywa inzoga nke nkareka kwama mborewe nkanywa inzoga nke mugabo kugira ngo mbone yuko ndiko urugo ruriko n'abana urugo rumaze kujamwo abana rutangura ngo amadepanse menshi urumva mufise amadepanse no kwiyumvira ejo naho naba amafaranga y'ishure y'abana ibiki yego mu gihe tubona ingo z'ubu zitari nke zisambuka mu mwanya muto ariko mwege mukaba mumaze imyaka 32 mwubakanye mwakoze iki kugira ngo mugume mufatanye mu ndama madasi kandi sagashesheshwa rumuri murabibona ubu hari abantu none ntimubizi hirya no hino ntimubizi ga mama dasi mwakoze iki nirihe banga turashaka mutubwire musanzwe muri abanyamuryango mwigisha aba bantu zeya abageni bagomba gushinga ingo zabo nukuri ndashaka mutubwire ibanga kamwe kurya muhora mutwigisha no muse twaje kwigisha nanje ndafise karne ntera nandi murakoze cyane ko mumpaye ijambo reka mpereke ijambo ry'Imana ubu rero Israeli umviriza amategeko n'ingingo ndabigisha kugira ngo mubikurikize niho muzobaho kandi mukazokwinjira mu gihugu umukama Imana yabasokuru banyu yabahaye ngo kibegukire ntihagire ico muzokongera ku majambo ndabategetse kandi ntihagire ico muzokuramwo kugira ngo mugumye amategeko y'umukama Imana yanyu ndabategetse amaso yanyu yarabonye ivy'umukama yagize ibahari pehori abantu bose bakurikiye ikigwamana citwa bahari c'ipehori umukama Imana yawe yarabatikije ibakura muri mwebwe ariko mwebwe mwagumye ku mukama Imana yanyu muracari bazima mwese uyu munsi eheraba nabigishije amategeko n'ingingo nk'uko umukama Imana yanje yabitegetse kugira ngo muze mubikurikize muri mu gihugu mugiye kwinjiramwo ngo kibegukire murabizigame mubikurikize aho niho hari ubwitonzi bwanyu n'ubwenge bwanyu mu maso y'abantu bazokumva ayo mategeko yose bakavuga bati ico gihugu gihambaye kigizwe n'abantu b'abanyabwitonzi kandi bazi ubwenge nkako nikihe gihugu gihambaye gifise Imana zicama hafi nk'uko umukama Imana yacu atwama hafi yacu igihe cose tumwambaje canke n'iki gihe igihugu gihambaye gifise amategeko n'ingingo bitunganye nk'iri tegeko nshinze imbere yanyu uyu munsi ariko wirinde uninde n'umutima wawe woye kwibagira ibintu amaso yawe yabonye kugira ngo ntibive mu mutima wawe iminsi yose y'ubuzima bwawe uzubimenyeshe abahungu bawe n'abuzukuru bawe iryo ni ijambo ry'Imana dushimira Imana yego murakoze rero murampaye ijambo aho ni murinde ni mu mategeko 4 do et à 9 yego murakoze kumpa ijambo rero ko Imana ari ishinga urugo hari amategeko agenga urugo natwe nimba dushaka kubaka urugo nitwemere kuja mu bunywanyi n'Imana twoye gushika mu rugo tubigenza uko tubishaka kugira ngo tuzobone kubaho neza no kuramba sinzi rero abashasha bashika mu rugo nibaze baraja mu ijambo ry'Imana kuko nta muntu azoshobora urugo adasenga asenge basengere hamwe n'umushinga ntahe wiwe mu gitondo no ku mugoroba saa sita vyobagora hama Imana ibahezagire rero urugo rwacu tugire Kristo nagaze Kristo papa Darcy
ikintu cabashikanye iyi myaka yose wovuga iti ibanga rikomeye wocira agace hari bavuga ati ngo cira agace muvyeyi hari abasore ngaha bariko baraturaba hari inkumi bariko baraturaba yego je ikintu nkuyemo cane nuko gusenga cane umuntu agashira Imana imbere kandi bagasengera hamwe abubakanye barihomye kuko ibyo bariko barasengera hajya n'umugabo arabikuramwo ariko ikintu yokora none gayemwe ku mutima gace none gayemwe je nokora iki kuko ibi bintu tubishike ko ibi bintu madamu ariko arasengera canke ndacije ndiko ndasengera mu rugo rwacu ko gute urumva namwe rero muhora mufatana mugasenga ibanga ryanyu ryabaye gupfukama tugasenga muri hamwe tugasenga pakadasi ntiwagira nk'abandi bapapa muri iyo myaka apana reka seje nawe nabivuge nawe ngo winayirari abakuze mu madasi twakuze abandi bapapa tubona ibintu byo guteramira ngo muhira baca mu kabare nubu hariyo slogan ngo urumva ngo utashe ngo muhira ngo rukurara ngo biki ngo ngaha bayaguhaye imiti canke yemeye agaja gusenga asengera hari yundi agasengera hari umva oya ambwiye ngo ndakubaze ngo uri gishinga na ivyo bintu nivyo gagama madasi kamwe ngo ndakubaze ndavyemeza nivyo kuko bujyanye umugabo n'umugore umuntu umwe nta kuntu Imana yobahezagira umwe ari hari yundi ari hari ni batahe bahure bayasengere hamwe Imana ibahezagirire hamwe no mu gitondo ntibapfe kuvyuka kuko Imana niki umuntu Imana ni Imana iradukunda mugabo nayo nyene irasitoye gati ko turayisenga yo kwamikira hezagira abantu batigira nafuka bano munsi umwe mu gitondo no kumugoroba umwanya urahari hama umushinga nayo wanje sinuza ngaho ndamubeshere aranywa mugabo igihe ayishatse arayituma ko muhera n'igihe mushaka guhurira nk'ahantu muvugana ijambo araza mugahurira ahantu mugabo muhora mugira umwanya mugapfukama mugafatana amaboko mugasenga ivyo ni mu gitondo no kumugoroba no kumugoroba none vyogenda gute ni ngombwa erega ndababona hari ibintu byinshi nguma mbona abakunzi bo kukayibikayanga na simenye hari banga ngo kumugoroba mama Darisi we yavuze ngo saa sita woronka kanya ngo kumurango no kumugoroba barapfukama bakabwira ico bakeneye Imana bakanayiramutsa ati bonjour mukunzi wo kukaye wewe uramaze kuyibwira mugafatana na wa mukunzi wawe mukabwira Imana ati bonjour abakunzi bawe turaje ngira ibanga amavi tumira mate tubandanye Papa Darcy no munsi harabo babibaza bati ibyari magera byarageruye ingo za kera zakingurwa no kwatari bwa bukene mwege nta bukene mwari mufise ibintu byose byari bizimbutse ngo amazu yarazimbutse nk'ubwibonekezo aho umugabo n'umugore babura umwanya wo kuganira ivy'urugo kubera bose bamara umwanya munini bariko bariruka n'ubuzima none abavyibaza uko boba bari mu kuri canke no kwihenda biri gute je ndashaka mutubwiza ukuri muduhugure kumwe muhora muhugura babageni uno munsi jewe nambuye ishapo nambaye ubu nambaye ishapo ry'umugeni mufate ko Pamela je ubu ndi umugeni jewe ni musigurire rero icyo nashaka gushikiriza nyamukuru nuko umugabo n'umugore bari bakwiye kubona ibintu batezwa gukora bakabikorera hamwe bakaja hamwe jewe nk'akarorero nababwira jewe twagize
mariage muri 1993 urumva rero kandi hari mu magumi ico gihe ariko kuvo ico gihe jewe kiva ngize mariage maraduhezagiye turarondoka ariko ariko sinahengeshanya kuguma mu rugo nkamufasha uyu kurera abo bana yego ukamufasha udukobwa kurera abana cyane cyane abana akamutera akamukinisha kugira ngo ntaruhe akanamuryamira umugabo arahamagariwe en plus de la sécurité y'urugo il faut ko aruba hafi akaruba hafi hanyuma agafasha n'udukorwa umukenyezi wiwe uwo bubakanye yego hanyuma jewe rero ico témoignage notanga twari bari mu Cibitoke hanyuma harigeze kuza umugenzi aje muhira asanga acaga jewe kubera narindeze umwana mutoyi hanyuma acaratwenga atwenza wari umuteruye kotera umugabo we akuma mu bana nibiki nguguma mu bana umva niyo ni témoignage nashatse gushikiriza yamugumye ku mutima abona umugabo ari abandi bari mu kabare nawe umugabo nawe mu bana oya ariko twari turi kumwe hanyuma iyo ni témoignage abantu ariko barubaka uno munsi ubona yuko kubera n'abana baba kenshi Imana ibahezagiye baje ko baboneka bagafasha uwo bubakanye udukorwa two mu rugo ego wabishobora wari wabibonye hega papa Darcy wari warabibonye muhiri wanyu kuko numva kera hari baba papa tuzi imwe yari gutanga rasiyo no kuye hanyuma ashitse agatera ubwo bati muri wacu navyo nari narabonye bashaka je nivukana ndumuhungu umwe mu bakobwa batatu benshi baranagiye kandi ndumuhererezi na jewe nahuye muri abahererezi abahererezi barihuriye ntabyo gufitana vyarimwo jese bashijanje nari vyo gufitana nari mfise namubaze nawe agira ico abivuzeko mama Darcy nukuri ndashaka papa Darcy d'abord ivyo ariko aravuga nivyo nyene yari yicara mu bana urumva aho barinda bamutwenga ngo uri mu bana aya masaha ho kuja kubagata agacupa uri mu by'abana mu biki ibyo byose n'amafuru yo gusenga n'amafuru twakura mu gusenga kuko uyu muntu yasenze hari ibintu bimwe bitamutera isoni uwo muntu yarinjiye twari dufise intahekana umwana mukuru we yarafise niwe yakara kubera mukuru nk'abashaka nyina nawe umwana mutoya n'uruyoya rwawonse rucarure niwe yacaterura nkaterura mukuru yinjiye ukunye aje muri saro aca araturaba ngene tureza abana jewe nteruye nawe agaterura nyene acavuga ati yewe barabose acagira ngo nyarahindukira aratwenga turamureka nyene arahindukira acagira ngo acaratwenga acarashika nyene yatwenze yasubiriye turinumira twogira yiga umwana wa muvyaye n'uwawe ni ico ariko ndavuga ego agize none ga mama Darcy kwabo bavuga ngo ubukene ngo kera ngo bitwaza ubukene bitwaza ubuzi ngo kera ngo mwivugisha ngo nta bukene bwari buhari nk'ubu ngo tuba turiko turiruka umugasanga hanze niho hariyo documentaire batweretse aba bakinyi b'amafilme batuzi Arnold Schwarzenegger canke ntozeya nibo bakubwira ati nararondeye amahera nararondeye ivyisi ariko ngarutse nasanga atamuryango nsigaranye umugore yagiye abana bagiye wirutse kubaronderera wirutse kandi baramenyekane ku isi yose ego ntozeya urya yakinye twita Chicken Norris kera
hamwe na ntozeya na Arnold Schwarzenegger bose barabivuga ati none amazina narayanditse kw'isi ngarutse muhira Spigiri yego mwege nigiki muvuga muramaze kubibona ivyo mbego ubumbega ivyo mumaze kubona muri iyi minsi muhora mubonesha amaso no musi mwovuga ati ni intambamyi ku bantu bariko barubaka ingo nibiki mumaze kudetekta mwokivuga kwiki murakoze ikintu kiba arico ibyo bintu mukuraba neza mu rugo ntirukeneye abantu bapfa kuba ibyo bashaka bitwaza ngo nkeka ndaha kandi atari yuri vuga ukuri kuko uno munsi turabona hirya no hino imishahara ntikwiye mugana kera ntiyari kwiye hirya ntiyigeze ikwira je ndibuka ko je nahembwe 16,000 nari umwigisha wo muri leta uwo nawe urumva bacari igihangange mashoke yahembwa 50 none tuwa fagize mariage duhembwa ayo mahera muri no naturase kandi miri ari muri yari sara yonyita setse miri mugari numva nta mahera yararegaye kuva kera nta muntu je sinoza ko yigeze ahantu agira ngo ubunye ngo turahiriwe ngo dutambe dusubira nta munsi n'umuntu atazogira bura icabura ntibaye n'umukiriso umukiriso yamavuze ikintu mugabo igihambaye sokubura igihambaye nuko ayo nyene afise akayagera hama ikindi nohanura abantu ntibitwaze ngo akazi ni karuturugo niba ako kazi kagutwara amasaha 28 saba Imana ucemwo ibihe ayo masaha ararengeje urugo nawe rwagukeneye kandi ikindi bokwibuka umutima sibuye umutima urakeneye umuntu urakeneye uwukunda urakeneye uganiriza urakeneye ubwire ivyawugoye n'ivyagunejereje none wumva umugabo yosanga gute umugore kandi yamaze kumutamuhira no kutabwa bamwita intabwa cyangwa n'umugore agiye mu bagenzi burera abagore barahura n'abagenzi cyane bakagisanga mugabo ikirico tutabeshanye ajya amafaranga avaye ntibikunda mu kabari twese turajayo umugabo ugenda wabiteguye neza ukabona yuko amahera yakwiye muhira abana baba bajya nanone je muzojya hirya yeje mukajya ukaca rero uvuga uteka tuje kunezerwa bitarakunda ivyo rorera ntiyaragera kunezerwa rorera kandi kirazira gukunda ikintu udashobora kwiha kuko tushaka kubimaraya imaraya niyo ikunda ibintu igakunda n'abantu kubera baba bamuha muga nta munezero afise rorera ibyo bintu bive mu mufuko niho uzomenya neza kuri kurabaho nibwo buzima Imana dushaka kubaha ibyo sero no mwaya apana gushaka kijya kiriya n'agatacu mfise ni ndorere ndagishikire tugere Kristo ibi navyo ga mama dasinega twe ibarajyaguye unye mutwigishe kera barakubwira ngo nywa amazi twakoze tuvyumva umugore ngo ajira amazi mukanwa umugabo avuze ngo kubaha ndashaka kutwigisha umunyamuryango uhora wigisha nakubwiye ko no munsi nje nambaye ishapo ry'abageni bugende umugeni Pamela no kuri nimungirire nawe mumeze neza cyane ubundi umugeni imbere yanyu shaka munyigishe ikintu ca soumission papa dasi ubwire nawe papa dasi shaka bwira abahungu imisore iriko irategura kubakira ingo zabo ikintu cambe nagomba kuvuga nuko burya umuntu ahari urukundo nta soumission yohabura no gukorera hamwe urugo nakubwiye ko gukorera hamwe bakaja hamwe bose bakumvikana kuko iyo mwumvikanye byose mukabirangiriza hamwe kuko hamwe bavuga bati babivana ubupfu uca usanga biryoshe rwose akabura umwanya urazi umuntu atakubaha yitwa ko n'Imana yabyanditse ivuga ati bagore mwubahe bateza kubaha abagabo banyu n'abagabo baca bakunda namweko iyo umugabo atubashwe ga papa dasi bigenda gute ntabwo yokubaka urwo rugo ntabwo yoshobora kuko turukura no mu cubahiro kwanza madamu akubace nawe niwo kwifuza ibintu bimubabaza uca ugerageza
ukigerageza yose ukamunezereza nawe kugira ngo umunezero we mu rugo ushikire no mu bana ushikire. Yego mama Danse nukuri je ndashaka nukuri umpanure niwe muvyeyi ifise nukuri impanura erega twe twishwe nuko ubu atampanuro ubu je sinzi abavyeyi bacu ntibahezagirwe aho bari mugabo nta manuro turonka ndabigenze gute hari ikibazo turafise ikibazo kinini kandi namwe mpanura rero nk'umwana wawe ugira usohore. Ego murakoze. Ego je sinzi kuririmba muganga ndabaririmbira akantu. Je kera nakuze mwabwiye ko ntarezwe na mama kanini mugabo narabanye na papa. Hari ukuntu baguma baririmbira abageni bavuga ngo nze numva wari ukubanje sinze numva wari ubanje nze numva wari ukubanje sinze numva wari ukubanje sinze numva wari ubanje nukuvuga murakoze nukuvuga yuko ugwanko ntuzu rutangura abantu bazorugutangure wewe mu rugo rero kirazira ko abawe utangura gushabuza umuntu rika abandi bagutangure hama none bagirira ikigongo umugabo rero kirazira gutangura umugabo utangura kumushavuza umugirira amakosa gusa nawe ugashushaka kwiruka kinyuma. Hariho ukuntu umuntu aje mu rugo akagenda mu rugo agiye gutora ibintu byo mu rugo akaca agenda akaguma saba duhereye no kuri mariage. Nta kuntu wewe woshobora kuzana 0 francs guca ugenda gusaba yuko mariage ibera kuri ahantu h'amafaranga menshi cyane. Je mporangira ubwoba cyane mporangira ubwoba cyane ukaja wumva iyo tuko turaganira n'abantu bashango ngo bizotwara nka 25 miliyoni n'abasuma none gutora gusohora 25 miliyoni ubanza 25 miliyoni ni ari capable yo kurukora nukubesha kubeshaho nk'imyaka nk'itatu ukanarujamwo ukambara neza ngo handi madamu ukaba wasize ngo 0 francs ntunavuga uti nukuri murambabarira nzoriha aya mugabo kumva neza ko ibyo bintu vyobuko oya ukamubwira ati ntagiriye muri ya sare yitwara hana kupfa amadrone amwe basabira impusha muri leta ntajya atagize umuyaga muri mariage yanje ngo mbone umuyaga uhuhuta ikunda je aho yavyononekariye ikindi mu rugo banza umuntu abanze arabe ukuntu yinjiyeyo. Ntimuze abantu bafata amadeni ngo binjire mu rugo bafasha amadeni kugira ngo amafoto aboneke babe hejuru bahenda abantu ngo barafise ibintu ntungirire nayo je na mama Dasi je nakubwiye ko ubundi igenda umugeni ego none nk'ubundi none ko mwege abavyeyi bacu muba ahantu heza je ushaka nje mpere hasi kubera urumva tubazanira amafoto twazana amafoto ya mariage yacu twe twagiriye mariage mu Ngagara ajya kuri Sisiga mu kabari inyuma yacu yaranditse Primus inyuma yacu mukuru hariho ikigazi kandi kwa urubanza rwiyubashe gose urumva inyota mugere yego rwari urubanza rw'isuku ubona ko abantu bitanze kandi nta kosa rwarimo nuko umugoroba twarafunguye twafunguriye muri T2000 turafata kantu turafungura para abantu baruteguye gose muko kabona yuko ruri yarabote y'uburyo bafise kandi bwari buto bwari bwinshi cyane je nagiye mu muryango wiyubashe gose ndabona ko baruteguye abantu bose urubanza rw'inga amafaranga mukabe nyuma yacu hari kigazi kandi nta kosa riri muga nta 25 miliyoni zahetse n'amasare twafashe hari zihambaye zagiyemo nagiye musigiti yego kandi naho yego bimaje nta kosa nabanye n'uburyo mwaravyiganiye na mukunzi wawe muravuga ati nyene urubanza kwacu bivanye n'utu dufise wihire musigiti shashe kandi egaye hari ikintu abantu bataramenya ukumva umuntu aguma avusaka ibintu saba nguririke shakiki muga nawe umuntu akubajije akuravye nta mafaranga wazanye mugushakiki iyo ni migenzo y'imaraya
mu rugo kirazira kubimarayo ugenda ugiye kubaka ugenda nk'umukunzi ugenda ukunda umuntu mwubakanye nta gituma uwo munaniza umukunda nimba utamukunda ndaho reka kugira mariage urorere nihagera ukagira wumva umuhamagaro uzogenda ubwire muga ntugende mu rugo ngo amafoto ngo ibiki n'ibiki mu rugo se amafoto mu rugo n'ubutumwa dukorera mu rugo buremera bukakoresha ibyo bubonye ukareka gukomanda byinshi tugire Kristo hanze Kristo. Papa Darcy nawe ndabona umengo arafise ndafise akantu nongerako turiko turigisha abageni turababwira tuti kirazira yuko umwe madamu ngaha yicaye ngaha ese nawe yicaye hariya nimuje hamwe waje bwari indi gabirano zindi nziza mutima muyanda bazanira umugore n'umugabo bicaye mu rusengero nabyo biraryoha cyane biraryoha cyane kubera akana kumwe yicara hari inyuma undi yicare ukamenga ntibubakanye mengo ntibanazinanye ibyo rero birateye isoni nico kintu nashaka kugarukako cyane kuba utamuticaranye aho mugabo wawe mumwicaranye hajya izindi ngabano zironkeka mutima abandi bavuga ngo ayandi mavuta amanuka mutima muyanda abazanira kuba mwicaranye ikaza kubarondereka aba bacu ko ari babiri bari hamwe kandi bariko basaba kimwe kandakibahe. Amen. Wow. Baba yarabajene Maria. Wow. Hajya abantu bicanye imisiga hera basohoka arabajene Maria. Wow. Bafise Imana ikibahingabirano yuko abajene Maria. Izi nyigisho ko ziryoshe gaye bakunzi bo kukaye je muri agafana oranje. Shabajene Maria. Arakitubwiye murabizi. Shabajene Maria. Abakunzi kandi nivyo biraza mu kandi haguma kagasharero mukaguma mwumva muri kumwe mukundanye. Oya mvuye mukundana. Forse mama muca muyumvira kumwe jewe n'ubu turi kumwe jewe nambana atari ibintu uko niyumvira nuko cenda nguze nk'ikintu nawe cosanga yakiza bano kurekeye barakagatariza uhora umufata gutega akagatariza musohoza nyari ashaka akagatariza fata umukunzi wawe turyoherwe mukayiko kukaye ntuyahosha jemo ndaba akagapisha tukaronke bakunzi bo kukaye umukunzi wiwe cyane ko yumvira ivyumviro utanga mwiyumvira kumwe uvuga ngo byose mubibona kumwe byose umenga muri umwe nkuko yabivuze yego ibyo bintu nico gituma abantu bariko bagira intego z'ubu barakeneye kuja hamwe nabo bakicana mu isengero Imana Imana zo bahezagira. Amen. Bakumva bimwe bagatahura bimwe. Erega Papa Darcy hajya satani shetani nitwibagire ubwenge bwiwe bw'ubugunge aca benshi abatezamwe ivyiyumviro ngo hari abantu bariko barabaraba ngo hari ibiki ngo apo nta kwicarana n'urugo nuko vyikura ni ivyiyumviro vya shetani. Papa Darcy atubwiye bakunzi bo kukaye ati wewe mubatse ibintu nahabi imyaka bafise imyaka 32 wubatse mwabibonye gute nabajene Maria jewe mfise nga wamubonye ingena mwifatira ariko hariyo benshi shetani aja mu mutwe ngo hiryango ntaki ariko arababwiye nguyu muriko muravyumva mugabo ibyo byose ntiwe mutera isoni kuba uno munsi agifata umusheri wiwe akimubumba bakicarana no mu rushengero yongeye ko kandi kajambo ngo n'amavuta acakoroka ngo hari izindi ngabirano muguma mwakira ako kantu ndagatahanye kwera uraharagowe ego ko byari guheruko navyemeye ndabibonye sije nabonye burakeye ngo ngende kwirabira imbona nkubone utwo dukete twakoze umuti narabavumbuye nasanze bariko ariganirira bisangirira agacupa batera ryarenga inkuru y'aba bakunzi yankoze ku mutima nizere ko namwe ibakorako kandi kabafasha.
mwaraganye manivyumva sivyimaka nimwe mwabishatse mwokomeza kuzigama ibanga. Tugire twese bakunzi bo kukayumva ako karirimbo yandike muri commentaire yongera nadufashe azoze ngaho ri Fam Channel TV kugira ngo tukanoganze neza. Aka karirimbo karakwiye kuja muri studio kandi sizogasohorerayo na Papa Darcy na Mama Darcy. Nitwagasohora rero muzobe menshi kukaraba no kukumviriza bakunzi bo kukayi. Naho ubutaha Papa Darcy naho ubutaha nk'aya mango abagikunze mukomeze kwiyabona batariyabona kugira ngo mushishikare kuraba byinshi tubateguriye byinshi muri 2026. Mugumane natwe mugiye murayikinge bamandi badakunda kugira ama commentaire barayikinge mugira ama commentaire mwongere mugipartage abanyakinindo sasa rero murahamagawe ku bwinshi cyane vraiment abantu twarungikiwe na patiri mukuru yatanze ko muhezagira akavuga ati bana banje ndabahezagiye genda mutanga ubutumwa kuri Pam Channel nukuri abanyakinindo mufati ya mbere abo mu Kinindo abaserukira abegukira paruwase Kinindo bose tubabone tubahawe. Rero murakoze cyane kubadukurikiye abadukunze abashimye kwifatanya no kukayi. Yari Pamela Irene rakoze mari kumwe mu kiganiro kukayi abatwari kumwe ndi Papa Darcy na Mama Darcy abanyamuryango bigisha abageni kwitegurira kubaka ingo zabo. Naha rero duhereje naho ubutaha. Peace and love. Shalom, 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 shalom.